Fanny Lavine inyuma y'imistari mike bavuga yuko ibafitanye ikibazo na Abel nako tubya ko ukorana na Abel mbega ntambabe vyigize bikuzanira canke byo gutera kuvuga ati banaba kubera hari nibi ati reka ndeke gukorana na Fanny canke we ntaco bigutwaye tangazo bambi Yesu mwambie Gira ukwambika ndakubwira uriwe. Dodo Fashion imangazini dandaza impuzu z'abakenyezi abigeme ibirato hamwe n'ibindi. Kubategura imanza nabo dukotesha ibiseke hamwe n'imvutano. Woba wifuza kuberwa canke kujana n'ibigezweho. Kaze kuri Dodo Fashion iri kuri Le Parisien 3e étage numéro 109. Uzohasanga wa mukinyi w'amareresi aheruka gusohora filme nshasha yise Ibihe iri kuri YouTube channel. Mufisi icyo mubaza hamagara kuri 71 131 508 ndasubiramwo kuba tavyumvise neza ni 71 131 508 kuri Dodo Fashion kaze muri Sanzi. Rero Mana yo mwijuru turasavye kugira ngo uzuyisiga amavuta mwami Imana uzoshikaho wese mwami azoronke gutabagwa kuvuye Siyoni mwami uzoyiraba azabone mwami Imana ari ubuzima agire vivacité muri we kugira ngo yumve mwami Imana kubiriko birakoreka ivyo twakoze ivyo twafashe kugira ngo bimenyekane nk'ibiriho mbese mwami Imana yizere ko biriho Mana ahasigaye mwami Imana ubandanye tugira neza mwenye wose tuja kuba hano ivyo turira hano ivyo tunywera hano mwami nivyiyongera n'abariko baraza mwami nawe nyene ubagwirize kumwe bagwizikana mwami Imana twese dukwigwe kandi tubemwo no mwijambo no mu majambo yose aza kuvugwa abe ayubwenge buva kuri wewe ndagushimiye kuvyumvise kandi uri Imana ni mwizina ryawe gera Yesu amen. Gushira ahabona canke kumurika canke usangira n'abakinyi bakinye muri filme y'ubuzima. Uno musi twari twateguye umunsi novuga ngo mutoyi ariko nta musi uba muto wo gusangira n'abakinyi twakinanye filme ubuzima twifurizanya umwaka nitwacerewe kuko turavyemerewe yuko ano mezi ngira ngo 3 ya mbere yose abantu bashobora kubandanya bifurizanya umwaka. Rero turiko twifurizanya umwaka n'abakinyi bakinye muri filme ubuzima ariko kandi dufise n'umunezero ibyishimo ntangere aho igikorwa cacu canke igikorwa twaruhiye imyaka myinshi
ya filime yitwa Ubuzima twavuga ngo twaragisozereye canke twarakirangije canke kirafise aho kimaze kugera kuko turiko turitegura yuko mu ndwiza ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2026 uku kwezi nyene kino gikorwa kizoja ku rubuga kugira ngo abantu bose bashobore kugikurikirana. Rero ryari ijambo ryo kubaha ikaze no kubamenyesha ivyo turimwo, nibaza yuko tuza kubandanya turonka akanya ko kuganira, ariko ni mwiyumve yuko umwe wese ari mu kibanza kimukwiriye. Nuwo bayumva umengo ari mu kibanza kitamukwiriye, murazi yuko ibintu mwene ibi ntigera habura agasembwa, muze kutwihanganira. Bavuga ngo nta nyambo ibura agahonzi. Rero mutwihanganire, ariko ibyo byicaro turabinginze kugira ngo mubishime, hanyuma nibaza yuko mu kanya gakurikira turaza kubandanya tubona ibiza gukurikira, kuko kino gikorwa ntitwaciteguriye cyane gose, ariko turashima Imana twariteguye aho tugeze. Rero Imana ibahezagire, kaze gusangira natwe umunezero, na cane cyane aho dusanzwe turiko turigina igikorwa cacu ca filime yitwa Ubuzima. Parti ya mbere izoja kuri YouTube itariki 26 nkuko twababwiye, ariko si parti imwe, ni bice byinshi bizogenda bikurikira. Ariko umunezero wacu nuko kino gikorwa twaruhiye ubu kisa n'icageze ku musozo. Imana ibahezagire, mwakoze cyane. Fanny Lavine inyuma y'imistari mike bavuga yuko ibafitanye ikibazo na Abel, nako tubira ko ukorana na Abel, mbega nta mbabe mvyigize bikuzanira canke byo gutera kuvuga ati banaba kubera hari ibi nibi ati reka ndeke gukorana na Fanny canke we ntaco bigutwaye. Je nibaza yuko umuntu wese afise ubuzima bwiwe kandi atawundi muntu yomwinjiriramo. Ico kibazo je ubwa mbere na mbere ntaco namenye, kuko yaba Fanny Lavine ntaco yigeze aza kumbwira canke yaba na Abel ntaco yigeze aza kumbwira. No kuvuga ngo nogira nico ndabivuze ko noba mvuze urusaku, kuko Fanny Lavine turi kumwe aravyishurira ari hano yo ico kibazo yo cishurira. Ariko kandi naho bogiranira ikibazo hari ibintu abantu basanzwe bamenyereye, hariho gutandukana, gukora abantu barakorana bagatandukana, kuko na Aburahamu yaratandukanye
na Roti kandi ntacyo byabiciye umwe yagumye akunda uwundi kandi yagumye amushigikira rero Fanny Lavine bariko barakorana na Abel biba ari byiza cyane kuko ni kwa gushigikirana ariko kandi batariko barakorana ku mpamvu zabo jewe sinovyinjiramwo ico kibazo kandi sinoshobora kucishura ndumva ibintu bitanga kuryoha inyama zaheze batwonge muduha inyama Fanny Lavine warasose igihugu cyane ni mu minsi yazoruka gusohoka igihugu ugiye kwerekana ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi mu mahanga kubera ko ukinanye n'abanyarwanda ugakina n'abatanzania nta kindi kintu babona atari flag y'u Burundi ugejeje kuraba Sabas wagiye kugufasha iki muri career yawe Sabas agiye kumfasha ibintu byinshi cyane kuko Sabas bwa mbere n'umuntu nubaha ndakunda cyane impanuro ziwe ndakunda impano ziwe n'umuntu w'umushinga ntaye ndi umwete cyane rero gukorana nawe nakunguko karenze ku kandi yego kuko ajya kuva na kandi ntaratangura ibi bintu bya ibindimwo bavyita entertainment mbazi nari umufana wiwe Sabas kuva kera rero gukorana nawe numugisha kandi niteka yego kabisa hari ikintu nibuse ubu nyene hari ikintu nibuse rero ndakwereke hari ikintu nibuse kera ijya ndirimbo araka dance mwakubita tangazo Yesu mwambie yo ndimo ndayibuka cyane tugira nyene Sabas wabonetse muri byinshi ariko kandi na Fanny kandi yabonetse muri byinshi kandi Fanny uno mwanya igituma ndamacho kibazo ashobora kuca avuga ati narasose igihugu nakuranye n'aba star bakomeye mu by'amareresi turafise abantu zihari abasiya abandi nabandi akavuga ati ibana je nta challenge cyangwa nta collabo nkeneye y'umurundi ubu nkeneye kubanda yantera imbere nkuko muri we ndazi neza kiyo ndotayifise kuna remeye uko mufashanya we vyagwaye yeshushu icambe na mbere mu gihe yovuga ngo nta collabo nkeneye yo bari intango yiwe kunanirwa mu gihe yovuga ngo nta collabo nkeneye y'umurundi yo bari intango yiwe kunanirwa kuko kino gihugu c'u Burundi nico camwibarutse abarundi nibo bamushigikiye naho uno musi yo bari karahura n'abakinyi bahandi ategerezwa kumenya yuko hano ari wabo ahubwo iciza nuko yomenya yuko intambwe yogera ko iyo yose yumva yuko yofata ukuboko uwundi murundi akavuga ngo tudugane kuko turiho ariko ntituzokwamaho jewe nkora ino societe y'igicaniro c'impano cyane cyane nariyumviye ndavuga ati Sabas ariho ariko Sabas ntazokwamaho Sabas ntazokwama mu Burundi kubera ikintu tegura une nouvelle génération ku buryo Sabas gihe atazoba kihari atazoba aririmba hariho aba Sabas benshi bazoba bahari rero Fanny Lavine mu gihe cyose yotera imbere akagera ku ntambwe ishimishije canke ikomeye cyane ndiko ndaguhanura ndabivuga wumve ntuze wibagire igihugu cakwibarutse canke ngo usuzugure umurundi yes uvuge ngo no muntu ngo ni mutoyi ngo niyagitangura oyaye ahubwo haje Imana gushikanya ishaka yuko nawe ufata uko uwundi muntu kuko uwundi munsi hari igihe uzibona Imana ikoze ibindi bintu ukazibona Fanny Lavine ntakiba mu Burundi canke Fanny Lavine akagira andi mabanga ugasanga bino bikogwa ntakibikora cyane ariko ni byiza yuko ireresi canke kujya bavuze flag y'u Burundi yamibonekana biciye muri ya mareresi rero ntashobora kubishora wenyene nuko ahubwo afata ukuboko abandi bantu kugira ngo bikunde yuko twese dushirana hejuru tugashika kure urakoze cyane turacabandanya tugira ubamba ndayibuse neza yuko batwakiriye neza inyama uburobe tubandanya twihereza ariko kandi twihereza tunayaga hari benshi baje kubashigikira kandi hari ama companies menshi asanzwe akora ibijanye n'amareresi nga mu Burundi ariko mwe muri mu bantu basohotse cyane kuruta abandi muri ko muraboneka cyane kandi muzwi n'abantu mvuze ko muri abastari muri mu kazi musanzwe mukora nta wo bideha cyangwa biharire kubera ko murazwe ariko ugejeje kuraba uburundi buracakeneye kubafata mu mugongo leta y'u Burundi iracakeneye kubafasha kugira karere yanyu ibandanye ihagati bon ishigikirwa cyane n'igihugu kubera ko iyo mugiye hanze bamugiye gupresenta igihugu cyacu ariko ndashaka kumenya ngahi wacu n'abakwa dukurikirana bari mu mahanga bari he hose bumve neza yuko ireresi uno mwanya mu gihugu cyacu Burundi vyifashe gute Sabas canke Fanny wonyishura muri mwebwe bumve ingene mwebwe namwe mwipanze abanyamahanga kwera babona mungena kubaha amakolabo canke bakaza bakabaha amakolabo ariko babarakeneye kumenya ko ingene mbegeje n'amaresi ngaho wacu mu Burundi bimeze gute mu gihe hari abantu bidoga yuko mudashigikirwa bagana kuntu twakwishura tugenda hariya nta kibazo kugira ngo babone no ibintu bya Sabas kuna yagize ariko mukanyishura kuko ntiwokubaga yuko mu minsi yahera yuko
abajournaliste ivya filime batavyerekwa Ego, ariko ubunyu ukaba ubone ko mudushira imbere mudushigikiye ivyo ndabishima Ego. ariko kandi turasaba na leta turasaba n'amakampani yuko nayo yotumenya akadushigikira kuko hari byinshi dukeneye hari byinshi tubuze Ego. kugira ngo dushobore kugera ku ndoto zacu kandi dushobora kuzigira ko nabo batadushigikiye Ego. nabo abavyeyi bacu nibo batwibarutse bategereza kutumenya bakadushigikira kabisa Ego. Sabas style yawe irarenze naho twicaye hasa neza ariko ndashaka kumenya mbega bihuriye he n'amareresi usanzwe ukina canke n'indirimbo usanzwe uririmba Okay, ino reresi yitwa ubuzima kandi kwambara canke kuberwa navyo n'ubuzima. Uno munsi twambaye Saba style cyane cyane base twayigize tradition africaine kuko dusanzwe turi abanyafrika. Ni vyiza yuko abantu bose bamenya yuko kubaka igihugu canke kubaka Afrika yacu bitazova ku bandi bantu ubwo bizova kuri twebwe nyene. Mbega ni ryari umuntu ashobora kubaka igihugu ciwe canka kubaka ahantu aba niyo hakunda mu kuhakunda naho abishobora kuvyerekana biciye mu mvugo canke biciye mu bikorwa. Iki ni kimwe mu biko birerekana yuko turi abanyafrika bikunda biyemera banezere no kuba abanyafrika yuko turi abarundi banezere kwitwa abarundi. Rero niyo mpamvu ubona uno munsi twagerageje kwambara inyambaro ibiziri traditionnel canke izumuco biratandukanye novuga ngo biri mixed canke harimo n'iby'abarundi mwagiye mubona bamwe bambaye terigiti ariko batayambaye kwa kundi kera bahora bayambara ariko bayambaye umengo ni moderne ukuntu. Rero ibi ni identite yacu. Ino identite rero ni itwerekana abo turibo kuko uwari we wese naho yo gerageza kulokaliza akavuga ngo bano bantu n'abantu bo muri East Africa. Rero niyo mpamvu twashimye kwerekana kimwe mu bikorwa dusanzwe dukora tunabamenyesha ko Saba Style Company isanzwe ikora ibikorwa bitandukanye na cyane cyane byo kwambika abantu, haba ari abakora indirimbo, haba ari abafise amamanza, tugakora n'amadecor. Murabibona kano ka decor nubwo twagize akantu kari simple nitwebwe nyene twakikoreye. Rero tubaha ikaze n'abandi bantu twashatse kubwira n'abandi bantu baba baririmbyi canke abarundi baba bari mu gihugu canke bari mu mahanga ko n'impuzu dora tuzirungika mu mahanga. Igihe cyose mwokenera impuzu zerekana abo muri canke zerekana identite yico muri canke aho muva, Saba Style turashobora kubibafashamo. Ni mwiyo ntumbero. Murakoze. Ego murakoze. Muri kino kibanza twabonye abastari benshi mujanye n'amareresi, twabonye ba Mede, turabona ba Muhizi, bafite ama sound ateye ubwoba, turabonye ba Fani n'abandi, Sami n'abandi benshi tumenyereye mujanye n'amareresi. Abo bose twabonye bambaye zino nyambaro bazoba bari muri yo filime yanyu nshasha canke baje kubashigikira. Ni novuga ni presque bose havuyemwo Amede ariko nawe ntiturahebura kuko filime nababwiye kwibandanya. Urumva nawe mushobora kubona muri no filime ubuzima ariko hano ba Sami, hano ba Enoch, hano ba Muhizi, ba Vianney n'abandi benshi musanzwe mubona. Uno mama wacu ni mama mwiza cyane, umukinyi mwiza, nibaza ko araza kuronka kanya ko kwivuga. N'aba bandi bose musanzwe mubona ngaha n'abantu twafatikanije canke bakinye mwino reresi yitwa ubuzima. Sabasi tubabaze gato turiko turaraba filime mu bindi bihugu bashaka gukora filime bashira kuri YouTube mu mezi 5 ugasanga irafise nka 100,000 views ariko mu Burundi biragoye kuba mu mezi 5 wo kwiza 100,000 views ibaza kagahaze kari he? Okay, icambe na mbere umwana iyavutse arakura, muri uko gukura kwiwe hariho ama etape agenda aracako. Rero kenshi na kenshi hari gihe turaba akarorero ku bandi bantu ariko nitwibuke yuko aho baba bageze nabo ni baba baciye hano nyene. Birashoboka abo bantu turiko turabona yuko uwo munsi bashobora gukora bakaronka 100,000 views mu ntuze mu kwezi canke mu ndwi canke mu misi 3. Ino ntambwe twe turiko nabone barayiciyeko. Rero icambere na mbere gikenewe kugira ngo natwe dushobore gushika kwiyo ntambwe abandi bariko nuko tubanza tugakunda ivyacu tugashigikira abacu. Turiko turabona yuko intambwe abantu bariko baratera intambwe mu byo kuraba canke mu byo gukurikirana vy'amafilm. Par exemple murandaba nk'umupfakazi hari gihe mu masaha nka 15 17 usanga yamaze gukwiza 10,000.
10,000 views urumva si ikintu coroshe kandi ubwa mbere siko vyari biri ariko urumva yuko hariho intambwe abantu bariko baratera rero cyo dusaba abantu bariko baratwumviriza abantu bariko baradukurikirana kugira ngo dushike aho abandi bantu bageze no kugira ngo dukore ibikorwa byiza nk'ivyo muri ko murabona ku bandi bantu mutegerezwa kumenya yuko dukeneye abantu badufata amaboko badushigikira badufata mu mugongo kugira ngo dushike kwiyo ntambwe nuko umurundi uwari we wese canke umuntu asanzwe akunda iterambere ry'umurundi iterambere ry'uburundi nuko yumva yuko nabagomba kwishira mu ruhara Fani turiko turaraba umufakazi series ni series yashoboye kumenyekana cyane kuba uyu munsi ushobora kuronka 10,000 views ku munsi ho bari muko washoboye kuja mu Rwanda cyane Jane nibaze uko kirimo kuko igihe mva mu Rwanda benshi hariho n'abarundi benshi bambwiye ngo niho tukimenye ngo nitwaye tuzi uko kina filme kandi ibyo bintu birababaje umuntu ariko arankurikirana azi uko yamenye ko ngiye mu Rwanda nuko ije byarambabaje ukuma umuntu muba mu gihugu kimwe mugaya kubonye ari uko akumvise uri mu Rwanda birababaje kuba naramfashe ruriya rugendo nibaze ko kirimwe mu bintu byatumye amaviews aduga kuko byatumye menyekana gusumba uko byari biri Fani twarabonye umukuru w'igihugu ashobora gutuma akabaririmbyi abakomedie turaburamo umuntu wa filme wewe nka Fani ntiwavuze ati kubera iki jewe basi ntaserukiye abamafilme narabivuze vraiment kandi nyene byarankoze ko yenda byumvira ko ariko ngira Imana mu minsi heze narose umubonano n'umuntu wahariya arambarira ati ntaco ubu tuzobikorera ko namwe kubera ko hari igihe usanga natwe twishira inyuma ugasanga ntituje imbere ngo tuvuge ko duhari iki niki nyene ntitwishikana ubwa no kwishikana cyangwa kuyerekana nyene ko bikwiriye ariko mu minsi iri imbere cyane ndibaza abakinyi ba filme tugiye kuboneka hari umuntu yavuze yuko kuba mukora filme bifasha muri tourisme hari ikintu igisata cyangwa ubushikirangaje bwa tourisme bwoba burabiyumvira ko nk'abantu bashobora kwerekana bimwe mu bigize igihugu mu bibanza bimwe bigize igihugu cy'u Burundi oya ntibirabaho ariko ubunyi mu byo turiko turasaba ivyo birimo kandi nizeye neza ko uwo mwaka utazohera tutinjiye mu ivyo bintu kugira ngo dushobore kuba imboneza zerekana uburundi uko buteye uko bumeze kuko uko byareje uyu munsi siko biri hariho icyizere kinini cyane yuko iyi event vende umukinyi wa filime azoba afise agaciro cyane ego uriko uraraba ibindi bihugu usanga bafise union des cinéastes bafise ma fédération ubumwe bw'abakinyi b'amareresi ariko ni mu Burundi umenga umwe wese bakorana kubera bazinanye wowe ugakorana filime na Sabasi na Enoke kubera muri abagenzi ariko akabura ca kintu cyo kuba mwohurira muri filime kubera muri abakinyi ba filime ndundi ico kintu 2020 tucitege gute ico rero ni umutima wa buri wese kubera ko nibaze ko ari kwa kundi abarundi bacu umugani ngo gute ikibana kirakengeretse ugasanga nyene uwundi murundi ugasanga nyene ntumuha agaciro nk'ako woha umunyamahanga rero turakwiye guhindura tukagira nyene iyo inyode cinéaste ntibagiye umenga twagigeze kwigira ariko biranka yuko ikomera kubera kwa kuntu tutemerana nyene kwa kuntu ikibano gikengeretse ugasanga nta kwemerana ko ari kuhari ariko by'ukuri duhindura cenja kuri Sabasi uri kuraraba muri filime ubuzima babantu wakinishije wabakinishije kwa muzinanye musanzwe mumenyeranye kubera iki atamukinyi wahandi yaje gukina muri filime ubuzima akine gusa ari uko ari umukinyi wa filime ndundi ugasanga ni kagatimu kuko usanga muzinanye okay ubwa mbere na mbere abo twafashanije ibikorwa suko twari dusanzwe dufashanya ariko turabazi abakinyi turabazi kandi ntitwobahereza bose muri filme imwe ino ni filme ya mbere jewe nkoze nka Sabasi izindi zari filme z'abandi ariko twafashanije ariko nko par exemple je sinebwaronke umwanya wo gukinana na Mr Sami ni umukomedie asanzwe azwi kandi akunzwe hano mu gihugu ariko nariyumvira ati reka ndondere Mr Sami dushobore gufashanya muri no filme ubuzima ni nkuko ibandanije mushobora kubonamwo n'abandi batandukanye kuko nababwiye yuko harimo ama surprise menshi kuko no munsi turacari kuri partie ya mbere rero uko izogenda ibandanya niko abantu bazogenda babona ibintu bitandukanye n'abantu batandukanye muri no film
akabazo ka nyuma filime dukora mu Burundi dufise isoko gusa kuri YouTube mu gihe fise amakuru yuko hari ibintu bitera bipunguka kuri YouTube hariho ama avantage amwe YouTube igenda idukura ko kubera tudafitanye lisanse tudafise lisanse ya YouTube canke tudafise ama contrat nabo canke tudafise partnership nabo mutegekanye iki nk'abakinyi b'amareresi nta kintu muri ko murasaba kugira leta izidufasha ico kintu kugira natwe tuze turinjiza agafaranga kuri YouTube gakwiye. Okay, murakoze cyane ico kibazo Fani yari yavuze yuko hari umwe baganiriye mu basanzwe babijejwe kandi iyo Fani agiye ntagenda avuga ngo ndi Fani ahubwo agenda avuga ati ndi umukinyi w'amareresi n'icifuzo abagiye gupresenta ntabagiye kuvuga twafa gusa ahubwo abagiye kuvuga umukinyi w'amareresi. Rero ivyo ni bimwe mu byo tuzogenda turafashanya dusaba kugira ngo turabe yuko ejo hari imbere dushobora kugirirwa ubwo buntu natwe yuko ushobora gusanga wa mukinyi w'amareresi muri kino gihugu ashobora kugira agaciro kandi akagira n'ikintu gishobora kumufasha mu buzima gitandukanye na hahandi twari duhanze amaso kuri YouTube honyene. Okay, filme ubuzima izoja kuri YouTube umunsi wa ryari tubwire n'aba star principal bari muri filme. Okay, filme ubuzima izoja kuri YouTube ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa mbere no mwaka nyene no kuvuga ngo hasigaye imisi 3 kugira ngo filme ubuzima ije kuri YouTube. Izoba iri kuri channel ya Sabas Burundi akaba ariyo nsanzwe nkoresha. Hanyuma nkuko mubibona hano turi kumwe n'abakinyi bari principal, turi kumwe na Enoch ngira ngo muraza kumuha akajambo kugira ngo aze bwirisha avuze. Turi kumwe na Madame Jocelyn akaba yakinye ari wari umuvyeyi wacu. Enoch turavukana, uyu niwe muvyeyi wacu, uriya niwe yari umufiance mwiyo filme y'ubuzima. Harimwo Fanny Lavine, harimwo ba Abel, ariko na Sami asanzwe ari mu bakinyi bari principal. Hamwe n'abandi ba Alvera mwababonye n'abandi bakinyi nkuko abose musanzwe mona ngana abantu basanzwe bari mwiyo film. Sabas tubashimire cyane. Hari abantu batavuze nabo babasi baturamuse tu handweze. Rero kuri Mutokambari. Murakoze cyane. Reka ndabaratse mu banyamakuru mwavuze byinshi nibaza yuko ivyo mwavuze byose biraturaba. Twamnumvise yuko hanini ya mwibanda mu kubaza ico leta ishobora gukora, ariko natwe turafise ico rutegeza gukora kugira ngo twereke iyo leta ico yokora. Nk'icyo cyo gusaba license kugira ngo habe partnership hagati y'u Burundi na YouTube. Nibaza ko ni igikorwa ca leta ariko bizova kuri twebwe n'ibikorwa by'iwacu. Ikindi kintu mwavuze nakantu kankoze ko kandi karyoshe hamwe ubushikiranganje bujejwe mahinguriro mahoteli n'ingenzi bobona yuko dufise uruhara runini mu kwerekana ibibanza ndangakaranga by'u Burundi. Nibaza ko nabonye bakwiye kudushigikira nkuko mukuru wanje muri filme Sabas yabivuze. Turakwiye kugira donc umutima umwe. Tumaze kugira umutima umwe byose birashoboka. Umoja ni nguvu ko bavuga mu Giswahili ariko ntacu nzi neza je ni Mutokambari. Muravyumva ko Mutokambari twivi hari haruguru mu Gasozo ariko ntaco bitwaye igikono ko turabarundi. So nibaza rero yuko abategetsi b'u Burundi n'abavyeyi bacu bakwiye kumva yuko natwe turabantu turiko turarondera iterambere ku ruhande rw'iwacu no kubw'igihugu. Ejo bundi narumvise yuko amakuru avuga yuko ku mateleviziyo ku maradio hategezwa kuvuzwa ari indirimbo canke amareresi yerekanwa ko ari bice 70%. Nukuri je ndabashimiye leta ndayishimiye cyane kandi cyane. Yo ni intambwe ikomeye cyane kuko ejo bundi twabona amafilime y'abazungu tutazohura na Rambo tutazohura na Jackie Chan tumubona uko mugabo ejo je ndaryoherwa mpuye n'umuntu Mutokambari bite ni sawa nkaryoherwa warakoze akantu karamfashije karampanuye. Ni ibintu byiza cyane. Turi mu ibarabara na Sami Mr Pompompo nukuri kose urabona ko abarundi bamaze kuva ahantu bamaze kugera handi hantu ku kijanye na film.
ikindi naco novuga je namashimikirako ni urukundo rw'abamenyesha makuru ntibaje kwa Sabasi gusa ko bamuzi, ntibaje kwa Fani gusa ko bamuzi, reka twese dukuzanye, reka twese dushirane imbere ko n'ijambo ry'Imana ivuga turakijijwe. Bishop ntigaje uko nyene gusa nsanzwe nkijijwe, ijambo ry'Imana twarizirike nubwo ari byinshi. No kuvuga yuko urukundo no gushirana imbere ni ikintu kizotuma filme ndundi itera imbere. Reka njabuke hakurya gatoyi aho mu Rwanda uri kurihweza igituma babwiye Fani ngo twakomenye kubera yuko ngo wajabutse mu Rwanda. Abarundi nka 90% baraba amashene yo mu Rwanda sivyo mbeshere, naho buri kuragenda utawumva nyene amajwi y'ibiko biravugwa n'ivyo mu Rwanda. Ntitubanse nabavukanyi dusangiye umuryango wa East Africa Community, nibaza yuko atakibyisha, ariko abarundi nibamenye yuko ibintu byose bitegezwa guhera iwabo hama tubikwirakwize hose. Imagine nk'agafoto kakava umuntu ntagashire kuri stati, harabatinya ngo abashiri babo ngo aca babaza ngo naka kwarimwo naka kwarimwo. Ce nibaza yuko iyo ni mentalite novuga ko ikiri hasi cyane. Turakwiye rero guhindura ivyiyumviro hama tugashira imbere. Umuntu yanka kugura amayinite y'ibihumbi 2 agure amamega ngo shirira ngo kuri Facebook cyangwa ngo telecharge umpe. Vraiment no kuri kw'Imana ako kantu nkamutoka mbari, ako kantu bakareke by'ukuri. Novuga byinshi ariko imbara abandi muhijambo ni muri bahe je murakoze ngejeje hano. Byinshi byavuzwe, nashaka umumama bagende ba naka akajambo nagambwe ko kagasunika rugi bya bivuga ari mu nzu, akajambo kagasunika micro turangize. Murakoze cyane. Je muri iyi filme ubuzima igize kabiri, hari ya mbere nakoranye na Kamikazi Sandrine, hanyuma nari isanzwe ndi umwanditsi mu bikorwa nahora nkora, narandika filme ndi umumama, ndi umwigisha, nkafasha abanyeshure, nka kompoza ikintu abana bagakina nkaguma ndyohewe. Haragera igihe rero mbona tiza noshobora kubazanya n'abandi tugakora igikorwa cyo guhanura. Je filme ikintu ndayikundira nuko ivamwo impanuro. Niyo uri kurayiraba washize umutima hamwe, urumva ko hari ikintu ihanura abantu, kuko tukina ibiriho ibikorwa byabaye, ivyo byabaye mu miryango abantu bagenderamo, kuko ntushobora kukurema ikintu kitabaye, kuko ivyo tukora ivyo tugenderamwo nivyo dukoresha. Rero nagomba ntera intege abiyumvira igikorwa cyo gukina amareresi, ariko n'ubu turacari kure, turacakeneye ubufasha, turacakeneye kuja hamwe umwumvikana. Jewe ndamaze kubona byinshi, murabona ko no gukura nkutse, hariho abo twagiye turakorana imirimo yo kugira ngo duteze imbere amareresi, ariko baradukoresheje gusa, bamaze kuronka ivyo imfashanyo ugasanga baradusunitse, turagiye nyene turasanzaye. Rero nukuri nohanura aba basore bakiri bato, inkumi zikiri nto bariko bariyumvira iki gikorwa, nukuri birafasha abantu b'abajene bakiri batoya kugira ngo baze bubake ingo zabo batunganije. Rero nobandanya mvuga nti abanyamakuru muracari n'urugamba, muracafise ibibazo mubaza, kandi nubundi nimwabibaza batariko baratambuka intabwo ngo bagende bamenye kuja habona nkuko Fani Ravine yabivuze. Tuzokwama turi mu vyumba, tuzokwama turi mu bigo, umva filme y'u Burundi ntizotera imbere kuko itagira abayisapotinga. N'uronse ntumenye iyo yaciye, kuko hari ivyambaye ko nico gituma sikuba kuvuga birebire. Nukuri Imana yo mwijuru ibandanye ikomeza imitima y'abariko barakora iki gikorwa cyo kugira ngo bashire ubuhanuzi, guhanurira abantu mu mafilme. Kandi nanje nzubajwe inyuma kuko nanje ndabikunda, niwo muhamagaro wanje. Imana yo mwijuru ihezagire igikorwa kiriko kirakora n'abariko baragikora, namwe bw'abanyamakuru mwaje kudushigikira.
Imana yo mwijuru ibahezagire. Fani turangize hari akabazo umaze iminsi nifuriza abakinyi b'amareresi tiko turaraba company nka Brarudi fasha mu muziki basket mu mupira Primus League maze iminsi nipfuza yuko yozofasha muri filme hakabaho competition ya award nkuko ifasha mu ivyo bintu bindi wewe ko uri umukinyi umaze kumenyekana nta kuntu wozoza urasaba ugenda udodora muri company zitandukanye kugira tuze turonke competition ya filme uko tubibona mu bindi bisata. Kino gihe navuga ko ari byo bikorwa cyane ndimo byo kudodora kandi benshi baranyizeza bakavuga ko batari babizi nyine muga bizogenda neza muga navuga ko ari cyo gikorwa cyane nihaye mu event band. Tubashimire mwese bavuga ngo abakunzi bizo nebera mu bindi sinzi ko babivuga nizere yuko Sabasi na Fani umumama na Enoke baserukiye timu ya shoboye gukina muri filme ubuzima tubashimire cyane ndabatumira kuraba filme ubuzima ku munsi wa gatatu kumbwira abanyi Yeah.